mwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Ngozi, Mwaro na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Kirundo na Muyinga. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:01 rirenge igihe cy'isaha 11:57 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere na Dendayizenje nabashikirije mwakoze kuyakurikira.